Wagwan, 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 wagwan. Bless the people out there. Mambo vipi, 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 mambo vipi. What's popping on, ladies and gentlemen? Isana muri ya yindi, ijwi ni ryarindi. Banyita Jefferson Barge ke the horse nkiba kanyita gaguska bikwiye. Behind the camera, inyuma ya cacuma, mwite N G M dukore. Of course uno munsi turi neza kwigenekezo rya 11 ukwezi n'ukwa mbere umwaka turimwo 2025. Nkundenda gwikaze mu kiganiro Akiwacu music cyo kuri uno munsi aho ngiye kukubarira inkuru zigera kuri zitatu. Karibu bane nanje, welcome. Alright, kwisonga muri Akiwacu music kuri uno munsi turahera neza na neza ku makuru karavuga kuri DJ Fernando Mr. I. Ni DJ Fernando ubona yuko ari karavugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi ndavuga nka Facebook, Instagram ndetse n'ahandi. Ubona yuko DJ Fernando aherutse gukora igikorwa yari yemereye abarundi muri rusangi, abarundi basanzwe bakurikirana music industry ya +257. Yari yababwiye yuko neza na neza umuririmbyi agiye gukora remix y'indirimbo yiwe yakoze haheze igihe gitari gito yise Bellissimo. Iyo ndirimbo yari yavuze yuko agiye gukora remix kandi iyo remix azoba ari kumwe n'umuririmbyi asanzwe ava hanze y'igihugu. Uwo nawe ntibashoboye kumenya ubwo nyene, ariko mu nyuma yarabitangaje aravuga ati kugeza kuri no munota nino saha, kugeza kuri no segonda na matiyerse ngiye kubabarira umuririmbyi tuzokora nawe iyi collab. Yaratangaje aravuga ati ni umuririmbyi azwi ku izina rya Eddie Kenzo all the way from Uganda Kampala. Ni Eddie Kenzo nyene dusanzwe tuzi ku mahiti atandukanye yagiye akora, abenshi bagiye bamumenyerako aho ndavuga nka Weekend ndetse n'izindi. Ico cyonyene kirakwiye kugira ngo wumve yuko Eddie Kenzo from Kampala ari umuririmbyi asanzwe azwi kandi azwi ku mahiti. Of course DJ Fernando imbere yuko akora ino remix yari yaravuze ati ku mbuga zitandukanye yari yarabwiye abasanzwe bamukurikirana n'abasanzwe bakurikirana muziki muri rusangi, arababwira ati ngiye kuzokora Bellissimo remix, kandi iyo remix nzoyikora no muririmbyi asanzwe ava hanze y'igihugu ataronga mu gihugu. Abarundi abasanzwe bakurikirana muziki wo ngaha muri +257 baravuga bati iyo ndirimbo reka tuyihindirane igishika gikomeye cyane. Nuko bidatevye mu minsi heze DJ Fernando Mr. I ararikura indirimbo. Iyi ndirimbo isohokera ku rubuga rwa Eddie Kenzo all the way from Kampala. Iyo ndirimbo abenshi abasanzwe bakurikirana muziki w'u Burundi, abasanzwe bakurikirana muziki wa +257 bagiye bavuga bati indirimbo twiteze, collab twiteze, remix twiteze, si tubonye, si Bellissimo remix tubonye, ukwijimeze, ukwijiririmbwe, amasanamu yayo sivyo twiteze. Ibyo sije wenda bivuze rivuga abakunzi b'umuziki w'u Burundi muri rusange. Of course DJ Fernando aravuga ati reka ndabihorere. Abenshi bagiye bavuga bati indirimbo twumvirije quality yayo tukumviriza na quality ya Bellissimo ya mbere, Bellissimo OG biratandukanye cyane gose, cyane hageze yaho Eddie Kenzo all the way from Kampala aririmba, urumva yuko umengo lyrics zarabuze. Bantu benshi bakibaza bati none indirimbo amajambo Eddie Kenzo yaririmbye ni Fernando yayanditse je ni Eddie Kenzo yayiyandikiye, ariko uko bigenda kose ni Eddie Kenzo yayanditse kuko sinibaza yuko DJ Fernando ashobora kuba azi ikiganda kijya tushumvise Eddie Kenzo yaririmbye. Gutyo rero bakavuga bati tugereranije Bellissimo ya kera tukagiranya na Bellissimo y'uno munsi remix, birumvikana neza yuko itandukaniro rirahari. There is a big difference. Urumva neza yuko iyambere ni ikaze gusumba iyuno munsi. Wowe uri kurakurikina Akiwacu music kuri uno munsi, uwe mukunzi wa Akiwacu magazine wazibonye gute? Uravye Bellissimo y'ubwa mbere ukayumviriza, ukumviriza na Bellissimo remix ari kumwe na Eddie Kenzo all the way from Kampala, urumva itandukaniro mbega iraryoshe canke ntiryoshe? Ja muri commentaire utubarire. Of course inkuru igira kabiri ngiye kubarira ni inkuru muri rinze ku izina rya Wiz Design. Aherutse gutandukana n'umu manager wiwe uwo nawe sundi ni umu manager azwi ku izina rya Simplice asanzwe afasha abaririmbyi b'abarundi batandukanye. Of course umuririmbyi Wiz Design yaranditse ku rubuga rwe rwa Facebook, arandika avuga ati jewe abari bazi ko nsanzwe ndi muri management ya Simplice, jewe ntitwari ko turakorana nka management bwa bufasha canke ya sponsor ya Karamu. Rero kugeza kuri uno munsi nshimye ko twotandukana amahoro impunda marembe. Kugeza kuri uno munsi rero Wiz Design akubarira ati ndiko ndakora ku giti canje, indirimbo zose nzogenda sohora guhera kuri Teyamo sinzoba ndiko ndafashwa na Simplice, sinzoba ndi muri management ya Simplice, nubwo ubwiwe avuga ati just nari muri management. Of course Wiz Design aherutse gusohora indirimbo, ni indirimbo imeze neza, abenshi bashobora kuba barakunze.
agira lancement officiel yayo hari neza na neza muri zone ya Kinama muri quartier Muyinga neza neza kwibarabara ry'icumi hazi nko kuri Niweva Vista. Abatari bake barashoboye kuyitabira, barashoboye kuza barabona bari benshi baraje kumushigikira barayitabira. Ubona yuko ni indirimbo yise Teyamo, ni indirimbo yise Teyamo yagiye ashira kuri platforms zitandukanye ziwe zidandaza umuziki muri rusange. Kugeza kuri no munota indirimbo azera amaze kuyishira no ku rubuga rwe rwa YouTube. Genda muri YouTube yawe uyirabe, uyivibrating, uyiryohererwe, uyisupporting nkuko ugenda supportinga izindi ndirimbo, ugenda supportinga abaririmbye muri rusange. Of course Wiz Design akubarira ati ngiye gukora ku gatwe kanje muco bise African Badman. Ni African Badman ubona yuko ariyo azogenda akoreramo indirimbo zitandukanye, yaba n'ama video, yaba ari biterama azogenda azogenda bitunganya ari wenyene. Of course inkuru igira gatatu ngiye gukubarira ni mape ngiye kuguhereza. Ni mape ngiye guhereza neza na neza kugenegeza ga 16 ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa 0 umwaka turimo wa 2025. Of course bazo barabaririmbyi batandukanye, abaririmbyi bagiye babandika izina ngaha muri industry ya plus 257, n'abaririmbyi bagiye bakora ama hits atandukanye, aho ndavuga nka Bizimana Bobakar Karum canke Satbi, aho ndakubwira neza na neza nka Mugisha Jean Junior aka Double J Bad Boy Killer, aho ndakubwira nka niyo nkuru Akbar Yusuf, uwo nawe suwundi ni Kiriku Akili, ndetse n'abandi baririmbyi batandukanye nka Balino G ndetse n'abandi. Bazo bari neza na neza muri Arena Club muri Phil, aho benshi bazi neza na neza hasinzwe habera ibiteramo bitandukanye. Bazo bariko barahimbaza anniversaire y'imyaka 8 bari mu bikorwa. Of course abo baririmbyi bose no bazo bari ndetse n'andi ma surprise menshi arahari, niho bazo babibereye. Ntudusibe uzoze maze tu vibrating tubashigikire maze ibintu bigende neza cyane gose. Hazo bari neza na neza kugenda 16 ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa 0 2025. Ndagushimira cyane ko wafashe umwanya urakurikina Akiwacu Music kuri no munsi. Je mwari kumwe banyita Jefferson Barge the Horse canke bakanyita Gabusa bikwiye. Inyuma ya cacuma, inyuma ya kamera, behind the camera, bari mwe na wa musaza, bari mwe na wa musaza, bari mwe na wa mutipe nyite NGM. Dukore ndabifuriza kubandanya mugira umwaka mwiza, umwaka wa 2025. Je vous aime beaucoup. Ciao ciao hasta. La vie bless.